izina rya Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana, kandi gushaka kwawe aba ariko kubaho mu isi ndetse no kubaho mu ijuru. Mana, wemeye kutugaburira umunsi wa none umutsima w'ubugingo, Mana idutunga iva ku Mana, kandi wayinishe mu mukozi wawe wateguye wasize amavuta umunsi wa none. Natwe turahangaha kwakira imitima yacu, turayisengeye kugira ngo ibe nka bwa butaka bwiza bwakiriye imbuto, kuko ijambo ryawe wari imbuto itabora Mana. Nuko reka uyu mwanya mwami tuwusengere kugira ngo ukoreremo gushaka kwawe aba ariko kubaho Mana. Turirukana imbaraga zose zidaturutse ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bwose budaturutse ku Mana turabukandagiranye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turi mu mwanya, turi imbere y'amaso yawe, reka gushaka kwawe ariko kubaho gusa Mana. Umukozi wawe tumushize mu mbaraga zawe kugira nk'uko wamuteguye akoreshwe nawe, nk'uko wamuteguriye Mana, reka imitima yacu ihazwe nawe. Urakoze icyubahiro n'ikigaruriro cy'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Ndumva mu mutima wanjye nshimira Imana. I feel to thank the Lord in my heart bw'uyu mwanya isize imbere y'amaso. for this time before me. Kandi ndashimira Imana kubw'amwe mwese. I also thank the Lord because of you. Imana yazigamye. The Lord has protected, Ongera ikabazana hano ngo dusangire amajambo y'Imana. and they came here that may share the word of God. Imana ibameze. May God bless you. Tugenda bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Therefore, I welcome you in the word of God. Hari abo twagira ubuntu ku munsi wa gatatu. Some people, with the grace of God, to be together on Wednesday. Barasangiye ijambo ry'Imana. We share the word of God, rivuga kugira ivyizigiro mu bihe bigoye. talking about to have hope in the great times. Twarerekanye ko ari ibihe bitari bike So that there are different times and seasons abakijijwe bashobora gucamwo, that people are saved can go through. ubw'ibyo ntabwo byinshi za kwiba ndabisubiramwo. I'm not going to repeat most of them. Dusanga rero ko n'ibihe bigoye bibaho. We found that there are some hard times. Muri ibyo bihe udafise ivyizigiro, In that times, you don't have hope. ivy'abandi bise ibyiringiro, They still call them hope in other ico languages. gihe ntumenye ugarukira. In that time, you're not going to know where to go. Rero abo twari kumwe nijoro, The other people that were together nabo yesterday, twasangiye ijambo ry'Imana we shared the word of God. rivuga ngo baho mu vyizigiro. Say, live in hope. Iryo jambo niryo twasangiye, That's the word they shared. kandi cerekana ko umuntu akwiye kuba afise ivyizigiro. And the reason to live with hope ni uko bazi ko ari ico Imana yavuze is that they know God said something uhereye mu ijambo ryayo, from His word, no muwe yagiye acishamwo agutumako. and through His people that He sent to you. Uyu munsi rero turi kuri iri jambo Therefore, today we have this word. rivuga ngo ni ikibazo. It's a question. Wo uri imbohe y'ivyizigiro. Are you bound of the hope? Ni jambo ry'ikibazo. It's a question. Woba uri imbohe y'ivyizigiro. Are you tied by the hope? Kuko dusanzwe tuzi hari abantu benshi bapfunzwe, Since you know that people were jailed bapfunzwe ivyo bakoze, because of what they did, abandi nabo barabeshewe. others for just lying their deceit. Ariko iyi mbohe But this this person here, canke imfungwa, a prisoner, nukuba nitandukanye nabo navuze. this inmate is different from all of the same. Ibintu vyoroshe kwigira imbohe y'ivyizigiro, It's not easy to be an inmate of hope. ariko ari igituma kwigira imbohe mu vyizigiro. However, there is able to be inmate in Rero hope. naho nyene hari ibibazo bitanu God have questions. rivuga ngo wowe uri imbohe y'umuhamagaro. Are you inmate of calling? Icya gatatu wowe uri imbohe y'amasezerano y'Imana. Are you inmate or prisoner of the promise of the Lord? Icya kane woba uri imbohe ya Kristo. Inmate of Christ. Mbega biroroshe kuba imbohe y'ivyizigiro. If it is easier to be the prisoner or inmate of the hope, Nyishu tuvuga ngo ntabwo vyoroshe. the answer is not really. Ikibazo ca nyuma ni iki? The last question is, Kubera iki dutegerezwa kuba imbohe y'ivyizigiro?
ivyizigiro. Why do we have to be prisoner or inmate of the Hari house? ibituma vyinshi sinza kubidondagura There are many reasons I can't admit all of them. bituma ducika imbohe y'ivyizigiro. The reason why we become the inmate of hope. Ndavuga icambere gifise AB, The number one which is AB, icambere kidutera kuba imbohe y'ivyizigiro. we want to be the inmate of hope. Nuko twatahuye Imana iyo ariyo, We understood who God is tugatahura n'ubushobozi buri muri yo. and the power in God. B nayo nuko tuzi ko ari mu kugira neza kw'Imana. Number B, we know God has kindness in Him. Kubera tuzi ivyo, Because you know this, bituma tudatinya nimba bodutwenga, we don't get worried if the wrath canke attacks. uko vyogenda We kose, don't get afraid anyway kumva ko twihereye ivyizigiro, because we will have hope kugira ngo ntidutakaze so that we can't lose ivy'Imana yadusezeraniye. whatever the Lord planned for us. Hariyo amajambo dusoma muri Zaburi, There are words we read in the book of Psalm, igice ca 18, chapter 18, turaza gusoma ku murongo wa 2 n'uwa 3. verse 2 and 3. Aho niho haza kuza kubonera That's what we're going to see ibituma 10 10 reasons bituma twemera kuba imbohe we are y'ivyizigiro. to be the prisoner of hope. Navuze Zaburi 18, Psalm 18, umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. verse 3 up to 3. Ngomba soma ibintu 10 10 things biri mw'iyo mirongo n'ibiri gusa tugomba in dusome. these 2 verses we're about to read. Icambere kivuga ngo Number 1, uhoraho ni igitandara canje. the Lord is my rock. Icya kabiri kivuga ngo Number 2, n'ubuhungiro bwanje. my fortress, Icya gatatu kivuga ngo n'umurokozi wanje. my deliverer, Icya kane ni Imana yanje. my God, Icya gatanu ni igitandara canje gikomeye. the rock in whom I take refuge. Icya gatandatu niwe nzohungirako. I will take refuge in Him. Ikindwi ni inkinzo yanje. He is my shield, Icumunani ni ihembe ry'agakiza kanje. the horn of my salvation, Icenda ni umunara wanje wo guhungiramwo. 9 my stronghold, Icanyuma nico c'icumi. the number Ndambaza uhoraho abereye gushimwa, niho nzokizwa basi banje. Amen. I call the Lord who is worthy of praise, and I'm saved from my enemies. Amen. Iyo ibi bintu 10 wamaze kubisobanukirwa, Even between these 10 items, ukamenya ko Imana ari igitandara you cawe, know that God is your rock, ukamenya ko ari ubuhungiro bwawe, He is your refuge. ukamenya ko yokurokora mu bihe bikugoye, He can save in the terrible times, ukanamenya ko ari Imana yawe. and to know He is your God. Atari kuvuga Imana ya Daniyeli, Not only God of atari Daniel, kuvuga Imana ya Eliya. not only God of Elijah. Iyo umaze kubimenya, If you understood this, you ukamenya ko ariyo wohungiramwo, know you can go to Him, kandi ukamenya no gukiza abasi bawe that will save you from the n'indwara enemies and the sickness n'intambara muhura. and the battles. Ntaco tumuto kwitwa imbohe y'ivyizigiro. There is no other reason not to be called the prisoner of Hallelujah. God. Amen. Kuko mu buzima tubayeho, Since our lives, turakeneye ivyizigiro we need the hope vy'ivyejo haza, of the future, n'ivy'iminsi iri imbere, of the coming days, n'imyaka iri imbere. of the years to come. Namwe dufise abana, Those who have children, tudafite imiduga, have the cars, tudafite ivyo kurya, they've got food, n'ivyo kwambara bikwiye. enough clothing. Hari ibindi tutaraha The other things didn't get yet bikiri imbere yacu. in front of us. Ivyo navyo kugira ngo In tubishikire, order to reach those things, bisaba ngo ducike imbohe we need to become the prisoners y'ivyizigiro. of the hope. Naho ikintu hano ngo kugitware gutya, Something you come take like this. ntiwemera You're not going to accept it ko because you umugambi know w'Imana kuri wewe, the plan of God on ubuzima you, bwawe, of your life, n'urugo rwawe, your family, n'abana and bawe, your children, n'akazi kawe, and your work, n'ibindi vyose vyawe. and all your things. Menya ko You know that nta handi biri mu Mana. nowhere else they are in God. Nababwiye ko imbohe si ikintu I told you to be a coroshe, prisoner is not easy kuko ntiwidegenje because you're not free. uburinzi. You are protected. Rero bivanye n'aya majambo 10 twasomye,
Because the 10 items you read here. ntacyo ntera ubwoba I can't be ibihe afraid. turimo The times you have, n'ibyo dukanga they can't make us be afraid. No, ntabyo dukanga nothing can make us be n'ibizoza afraid. n'ibyo dukanga And the things to come, tumaze gucika imbohe you are prisoners y'ibyizigiro of hope. tuvuze ngo ndafise imana When you say, I have ndafise God, igitandara I cyawe have my rock, ndafise umunara wanjye I have the stronghold. w'ibihe bibi byanje In my bad times, n'amarira yanjye my crying, ndafise umunara ninjiramo I have the stronghold I can go to. ibihe nibyo gukanga The times cannot make you afraid. n'intambara And the war, zari zo turimo n'izizoza what you are in and those to come, gukanga they can't make you afraid. nazo bizankano If be helpless, nizo nazo they bizogukanga can't make you be afraid. ahari ibyizigiro Where there is hope, haba hiteze ibintu bitari there bikeya are many things to come over there. ngiye ku cya kabiri Number 2, nacyo nyine kirerekana he shows ni kubera iki why twemera gucika imbohe you are to become the prisoner y'ibyizigiro of hope. icya kabiri ni iki Number 2 is this. ni uko imana yo mu ijuru It's because the heavenly izo God gushumusha ibyo twabuze will reward us what we missed. kandi si rimwe It's not once si kabiri or two. kabiri 2. ni uko imana ibyo tutigeze dushikako The thing we didn't reach yet, ni uko imana God izobidushitsako will make us to reach nibyo them. bituma twitwa That's why we are called imbohe the prisoners y'ivyizigiro of hope. dusomye kuri ico rero ca kabiri umurongo bitwereka Number 2, the verse shows us ni this. muri ayo mu gice c'ine na kabiri Job 42, umurongo w'icumi verse 10. havuga ngo y'ubu agisengera bagenzi biwe uhoraho amukura k'uburushwa bwiwe amushumbusha ibingana n'ibyo yari afise ibihecangabo kabiri amen Amen. mwumvise igituma ducika We have the imbohe reason become the prisoners y'ibyizigiro of hope. ayubu niwe yatanguye Job started kwinjira muri ubu buzima bwo gucika imbohe to live life of becoming prisoner. muri cya gihe yabura abana When he lost all his children, akabura inka n'intama lost his flock, maze yarahagaze he stood. aravuga nta He said, kinyiganza nothing to shake me. simba hano I narinzwe can't believe you, I'm naho protected. umubiri uri kurabya Though I have pain in my body, turagenda my mbona body is going, I can aravuga ngo He said, haracyari ibyizigiro there's still nko hope. ku iherezo At ryanjye my end, nzokora umubiri I will mushya see the new body. nawukomorerwa My body come back. utagomba kwibuke You're not going to be the problem ntazogira with it. ibibazo No problem with this body. ntuzagira abana I have the other children. ntuzagira inka I have the other flock. ntuzagira intama I have the other land. ntuzagira indogoba I have the other horses. ntuzagira n'ibindi And all other things. arabibana He had those maze things. ngo ariko arasangira na bagenzi When be I was the food with his friends, banezeranwa being happy with them, banywa agasoda drinking some bajyana soft kwa drinks, mushikake having some muri barbecue. icyo gihe that time. imana imukura k'uburushwa bwose God took away all the yamubwira pain. y'ubugizi bwawe Job said, amarushwa "Die. yose akuvuyeko All the troubles are gone." imana imubwira ingero zibiri God away 2 ku times byo yari afite from what he kuba had imbohe before. imana Become the prisoner nimba of wabuze God. kimwe If you had the one cup, uzoronka zibiri we get 2. nimba wabuze bitatu Then the 3, uzoronka bitandatu then the 6. nimba wahombye 10 You lost 10, uzoronka 20 you get 20. icyo nicyo gituma njika imbohe That's why I become the ya prisoner kristo yesu of Jesus naho Christ. bontwenga So people can naho listen to me, bomaramara so I can be put to haracyari shame. ibyizigiro That's in the home. ibyo nahombye That's in the Lord. zobihabwa I kabiri got to work 2 times. icyo nicyo cyatumye petero That's why Peter abaza yesu asked Jesus. cyagihe abonye wa mutunzi w'umusore bimunaniye That time when he saw the rich boy amubona was ishoro ryawe ryose he said, go and say everything. avuganira boro Follow me. petero rero abonye umusore bimunaniye Peter saw the boy ishoro failing. ryiwe no kubiheba He saw his staff in the ibuka ko room. yahebye byose Never got ko yabonye He lost yabaye everything. imfungwa ya kristo Become a prisoner of yabaye God. imbohe ya kristo Become the prisoner of maze
listen. jewe niba utari bwamenye If you did not mean, hamwe n'abo turi kumwe twarabaye imbohe zo kukwizigira wowe nyene kandi n'ibikwiziye ni wewe none kutwahebye byose tuzoshumbusha ibyawe. what will become our reward. Yesu yamubwiye ngo Jesus said, uwahebye ibyiwe byose everyone who goes to the akandikira and the following agacika imbohe and y'ibyizigiro become the prison of the hope, azosumbushwa will be rewarded. umurengera. Haleluya. Bangahe bifuza umurengera? How many need the double portion? Haleluya, haleluya. Tuzoshumbushwa. Will be rewarded. Ntabwo tuzofishwa. Will be rewarded. Kandi iyo shumbusha nyene And this reward izoba impembo will be there y'umuntu yemeye kuba imbohe y'ibyizigiro. for people who accept to become the prison of Izoba hope. impembo. Will be the reward. Igihembo uhabwa. The reward you get. Ko wabaye imbohe. Because you become the prisoner of Christ. Ibyago bitakubako. The trouble comes to you. Ntunte. You don't need it. Ugahura n'ibi ntunte. You get this and you get Ntabwo this. azongera kuhegiri. Here you Akira igihembo are. cyawe. Receive your reward. Hari impera There is a reward y'ababaye imbohe for y'ibyizigiro. people who became the prisoner of hope. Hariho icya gatatu Number 3, natwe tugisoma muri Yesaya the book of Isaiah 61:7 61 verse 7 naho nyine haratwereka says igituma twemera ko imbohe y'ibyizigiro why we become prisoners aho of imbohe y'amasezerano promises. havuga ngo kubw'ukumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri mu gishingo cyo guteterwa muzonezererwa umugabane wanyu nicyo gituma mu gihugu cyanyu nzobashumbusha kabiri mugire umunezero utazogira hanze. Have what kind of joy? Didn't get that passage, the text. I'm running with the time. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndasubiramo ngo masome. I read again. Nimwumve igituma dukwiye kwitwa imbohe. There's only to become prisoners of hope. Kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa akaa. Be what two times. Kabiri. Kubwo kugirane, kubwo kumaramara. Because of your shame, of your shame. Ewe, ntabwo birangwa. Doesn't matter. Nakumugirire no kuri Imana n'umwanya wake I nakumugirire. was about to sing and the time is running. Iyo ndiko ndavugira Imana kuri kwayo. When I think about the truth of God, I feel to sing. Songs are coming. Listen, Yamwe imfungwa za Kristo you Yesu. prisoners of Christ, Nimwumva muzoshumbushwa you kaa. doing what this time? Abakora guhera akazi kwa Mungu. People who lose their shit on Sunday and they come here, Ndakubwiza uzoshumbushwa. truly, Hallelujah. Amen. Kangahe. How many times? How many times? Niba harimo umaramara byakubaye. A shame to us. Ubuzima waciyemo. What we went through. Ubwiza. Listen. Ari umugabane wawe. That is your reward. Umugabane wawe atawundi Your uhawe. reward that no one can take it. Bagenzi banje My friends, mubona twambara amasoti you see God suit mu gihe cy'izuba in summer. nuko twemera kuba imbohe. It's because to be prisoners. Imbohe yo kuzohembwa Prisoners of being rewarded. umva uso wa mukobwa urakabona umutima wose ushaka Let her tell me. kuganganisha n'abana mwe ntibanishe dabo Double, double. 2 times. murazi ubuzima twari tubayemo tutagira dabo You know the gashisha we live in kandi na double. byari The same stuff. tubiza bigenda No. tuzoshumbushwa dabo We want double portions. haleluya Amen. kandi Imana yarahiye ngo And the God says, ntituzokongera kuba bari kundi not people to turn izoba again. umunezero It's got the joy. ababaye imbohe y'ibyiza. People became the prisoner of hope. wese igenda ureka kurira If you have a hope, you can Imana cry. itarajya kukibuka
If you go, you come to the field. urarira You cry ukarira and they cry. ukaraba hariya ntubone You check the place, you see ariko nothing. iyo igihe ati niwumve But God says, wewe niwemere kuba imbohe accept to become mbibwire prisoner. ndagukubire And the mwuka way I make it 2 makumi times. n'abiri 20. hari abantu basubira ngo ndahamya hari ikinyarwanda ngo ndahamya ngo nzogushumbusha kabiri I will give you 2 times. mu kirundi naho bavuga ndakubwira I'm telling you, nzogushumbusha kabiri 2 times. muri mwe gahina bagiye gushumbusha That igeni people be what this time. zibiri 2 times. kuko mwemeye Because accept kuba imbohe by'ibyizigiro I'm going to sing. ndagiye ndagiye I'm going. nuko ndagiye gusenga I'm going to prayer. uyu munsi tuzokwambara amakoti twese There's a time when all of us have the suit. abagore mwambara amakoti twambara amakoti Women will have the suit and the men rero suit. tuba tugeze mu gihe cyo dabo Double. nuko utazi dabo wari kwiga tuba My twaje God. muri zakari My God is close. Yeah. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. Everything double. Everything double. Promotion double. Hallelujah. haleluya Amen. tunabariki ndababona You are good singers, I can see, I can tell. kumba mumekikobasha You are this way. murabariki You are good singers. ni dabo Double. haleluya Amen. bangaye kumva ko dabo ikindi Who think that double is coming? iyo dabo turayirindiriye What is double? turayirindiriye itatu no munsi zoyibona ejo Tomorrow. hirya y'ejo Tomorrow. tugeze mu mwaka ugomba uhere It's the end of the year. imana igomba kuzoduha dabo God is going to give us double. haleluya Amen. imbohe dabo Prisoner of all. Double. Double. Some will get twins. Among us, some will get twins. Double. Yeah. Be happy. Just be happy. Just be happy. You accept it. If the Lord does give you these things, make it to you. Yes. Make God give you the things at the same time. Double. Twins. You said that. Rejoice, it's your son. People became the prisoners. So this journey of go and come back. And then from the other day, you accept that. You need to do things at the same time. Double. 2 times. At the same time. Amen. Zechariah. I'm not speaking time. I'm concluding. I'm giving you that. Don't be afraid of times. Zechariah, verse chapter 9. We read today. Zechariah 9. Which number are you? Because the reason to become prisoner of like girls, if 2 are coming together, it's going to be hard to choose. And the boys, there are many in front of you and you can't choose. I'm telling the truth. People are crying, they are whatever. Since they become the prisoner of hope, same the Lord going up and down crying. This year will go with expertise. Zechariah 9:12. The reward of the hope. Return to the fortress. The Kirundi or Kinyarwanda Bible. 12.
haravuga ngo nimuhindukire igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiringiro mwe ngambeho tugize prisoners prisoners of hope and the Bible or not. You see the word that is proclaimed that the hope become free. Amen. To proclaim the prisoners of hope hoping something they are free now. Amen. My God is good. My God is good. My God is good. Oh yeah, my God is good. Good oh, good oh, good oh. Good oh. Good oh. Read again. Return to your fortress, oh prisoners of hope. Even now, announce that we will restore Christ as a match to you. I proclaim. Listen. 2 times you've been restored. The Bible. We said the reason. Make sure you are a prisoner of hope. Joel. Joel 2. About to finish Joel 2. Then I'm going to stop reading. I'll finish Joel. The book of Joel. We say about this in the coming days. Let's have hope in Jesus Christ. If Christ to the devil is not going to listen to you, never feel sorry. Don't cry for the devil. If you are clever, keep quiet. If you cry to the devil, he can't feel sorry for you. If you cry to God, he feels sorry for you. That's why you can have hope in him. Amen. Read the book of Joel, chapter 2, 26 to 25 up to 26. You come to the mic. Amen. Yoweri gatatu kabiri 25 and 26. Yes. Haravuga ngo nzaba amavuta ya Elayo. 25. John, I will repay you for your years. Nzaba amavuta ya Elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka, yego haravuga ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye. Niyariwe n'uburima n'ubuzukira nakagungu. Nawe zangabo zanje zizikomeye nabateje. Reka nsubire. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye. Niyariwe n'uburima n'ubuzukira nakagungu. Zangabo zanje zikomeye nabateje. Komeze 26. 2 verses. Kandi muzarya muhage muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza.
kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Mugabo nabonye ubwonze utagomba kuzogutiza ya uzongenda gusenge kugama ibiki uzoyitana amarineti cyangwa usenge kuko imyaka yawe iracyashoboka. Haleluya. Amen. Aha tuhabonye amajambo akomeye. We saw a great words here Imbohe to the prisoners. urabona Imana ingene ikora. You see how God works? Yabanje kurekura inzige He let the locusts ziguruka z'amababa fly n'izivuye ikuzimu that zibera are hari from ikuzimu underground ngo zigi by'Abisirayeli byose to finish all the plan. iyo nyene kujya nyene He yo said, kubaso Yakobo sent army. irajya byose zirahetse They finished everything. zihetse. After all, Imana niyo yavuze God said this way. hari igihe bitubako Sometimes things happen to hari us. Imana irekura God allowed them ngo babe bantu baradutwenga that people tube laugh at turamaramara us, we put to a shame, no kubonekana ukundi we sin differently. mugabo ku iherezo Then at the end, igomba twirangize neza. want to finish well. Abantu You will get this point. abo ntibazokongera kugira They want people to shame again. ntiwitege ubumaramare Don't wait for the shame, witege kunezerwa. wait for the joy. navuze rero niwemere I say, accept guhindukira iki gihome to take to the fortress. ariwe Kristo Yesu kugira ngo Jesus, dushumbushe ibyo wahoze. who can be restored. emere uhindukire iki gihome I don't come to this ariwe world. Kristo Yesu Jesus aguha ibyo atari bwaguhe is going to give you what he give you kuko ni umugambi before. wiwe kuri guha. It is his plan to give to you. ndasubiramo I say again, ntutakaze ibyizigiro don't lose hope kugira ngo ushumbushe. so that you may be restored. How many times? bingana kangahe? How many times? kabiri. 2 times. hanyuma The last number. gushumbushwa kabiri To build what 2 times sejo is not tomorrow, n'uyu munsi. today. Amen. Amen. gushumbushwa The reward sejo is not tomorrow, n'uyu munsi. today. ni muvyeyi If you accept. mungu ngiye guhagarara If you allow me, please stand up. niwe umenye icyo ukwiye kubwira Imana. You know what when I tell to God. You know what when I say to God. kuko uri mu isezerano. You are in a covenant. hari igihe ugomba uhabwe wayoboye You're waiting for a reward. You heard it. kuko wemeye kuba imbohe. You accept to be a prisoner. yemera kumaramara You accept to be put to yemera shame, gucokorwa no kuvugwa nabi. to be deceived, something like that. hari ibihombo. There is a reward coming to you. mana nkuru yo mu ijuru. Yes, Lord. iri shengero rihagaze imbere y'amaso yawe. ibihe bagiye bacamo ntabyo nzi. Yes, Lord. n'ibyo barimo uno munsi ntabyo nzi. n'ibyo bazocamo ejo ntabyo nzi. ariko icyo boshingira intahe nababonye hano imbere yawe bumva ijambo ryawe. ngaba rero ndabanegukanye mu maboko yawe. babandi igihe cyabo cyogaragara ko gishyitse ngo bashumbushe umurengera, ngo bashumbushe ibihatangano bibiri, ngo bibukwe ibihatangano bibiri, bakurwe mu bumaramare, bakurwe mu mwami wanjye mu bubi bwose barimwo no mu marira barimwo. mwami bigerageye ko uyu munsi ubikore. bahagaze bakwizera kuko bari mu buzima bacamo. kandi ndagushima ko iyi mpera aribo wayiteguriye ngo bazayihabwe abemera kukuzira, abemera gutukwa ku bwawe, abemera gukererwa ku bwawe, abemera kuvuga nabi ku bwawe. ndagushima iyo mpera ko wayibateguriye. mana ndakwingize mu nyoga zawe wemere ko abera bawe bongera kumaramazwa no gutwengwa
arabarutse mu byo bari bafise ijambo warivuze arabavuze ibyo wari wabasezeranye kuzobakorera maze ntibabibona kubera amazingi akomeye baciyemo ababaje unyemerere mwami ibyo batabonye muri ya myaka ya leta nk'uko inzige zari ivyabo zobonye ivyabo unyemerere tugigeze muri uyu mwisho w'uyu mwaka maze umwaka utangurane mwami n'iki gihembo maze baze batangane n'igihembo c'Imana ariyo shumbusha niyo bakwizigiye nakoze kunyumva mu izina rya Yesu Kristo amen.